Remercié soit le Seigneur. hashimwe C'était approfondi umwami dans le cantique que j'ai même pas compris que mon temps était arrivé pour me lever. sinanamenye yuko umwanya wanje Que wageze loué ngo remercié soit mpaguruke. Dieu pour le privilège Imana ishimwe kubw'amahirwe dufise de vivre dans le temps de la récolte, de la moisson. yo gusubira kubaho mu gihe c'imbura. Imana ikirahamagara abanyuma ngo Se révèle à basohoke, eux, à chacun. ikirabihishurira, ikirihishurira umwe wese, ikiravugana n'umwe wese, kandi abiwe bariko barumva ijwi ryiwe, Ils arabazi le connaissent. kandi nabo baramuzi, Ils l'écoutent. baramwumva iyo avuga Ils les écoutent. kandi nawe arabumva iyo basenga. Et cette communion divine Ubwo bumwe est bw'Imana rétablie. bwamaze gushyirwaho ku bw'ubuntu bw'Imana. Moi aussi, je voudrais Nanjye ubwanje saluer à tous nagomba kuramutsa abo bose mwese, ndabifurize kaze na cyane cyane abashitsi bavuye mu Burusiya, mu bumwe bw'Uburusiya, muhawe kaze. Muraye Dagi ariko mwagiye hariya na bene data bo muri Strasbourg, Imana ibahezagire cyane. Et nous allons, Kandi je peux me rappeler après cette réunion, ndashaka kwibuka ko muri nyuma y'iki gikorane turaza kuronka umubatizo. Hari umubatizo mwene data le souhait de se laisser baptiser. akeneye kwemera, yemeye agomba kubatizwa. Nous acceptons tout, nous recevons tout de la main du Seigneur. Ibintu byose tubihabwa mu kiganza c'umwami, kuko bije umuntu yabatijwe Comme Philippe a baptisé nk'uko Filipo yabatije wa mu alors un seul qui est Etiyopiya, baptisé de cette manière, umwe wenyine abatijwe muri ubwo partir avec buryo le message de Dieu, ashobora Dieu kugenda peut faire atwaye beaucoup de choses. ubutumwa bw'Imana, kandi Imana igakoresha ibintu byinshi ku bwiwe. Peut-être baptiser Kumbure turashobora no kubatiza abantu 100, hanyuma que Dieu, ntibagire ico bavamwo, cette personne qui peut bénir et utiliser. gusumba uko umwami Imana yokoresha umuntu umwe ishobora gukoresha. Rero Imana igomba gukoresha abantu bavuye kuri Leur espoir, ku byizigiro byabo, abahebye ibyizigiro byabo bakabishyira mu biganza by'umwami. Nibo bonyine bantu babeza Imana, n'ibyo bikoresho byiza biri mu minwe y'umwami Imana. à Salzbourg, en Autriche, Mu minsi iza nzoba ndi i Strasbourg, hanyuma i Zurich, hanyuma i Bebringen mu gihe cya Pentecote. Ndibaza yuko twaronse uburongozi bw'Imana, benshi turamaze kumva ku ijambo ry'Imana leur touche le cœur comme jamais auparavant. ibakora ku mutima nk'uko bitigeze kubaho. Nous remarquons que les prédications Turabona yuko ubutumwa bwiza ubwo turiko turavuga ko qui ont été tenues après l'ouverture ubwavuzwe inyuma y'ibimatanijwe indwi parlent un langage clair avec nous. buvuga imvugo itomoye kumwe natwe, kandi Imana mu mutima wawe no mu mutima wanje iragomba kuko ifata ingingo. La possibilité de se tenir là, Nta mahirwe akiriho yo kwicara ngaho ukiyumvirira umwanya muremure. Oya, iyi ngingo ikifatwa buno nyene iyo wumvise ijambo ry'Imana. nous allons tout de suite dans la prédication. Reka twihute mu butumwa bwiza. Venir à Nagomba gusoma mu byahishwe Yohana 22 no mu byahishwe Yohana umurongo wa mbere. Yohana ibyahishwe Yohana 22 umurongo 16. Moi, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses avec l'Église. Restons ici un peu. ntumye umumarayika wanje gushingira intahe ivyo. Mbega ni marayika yagiye mu ishengero, Ou bien est-ce que c'est l'ange canke ni umumarayika avec Jean, celui kumwe na Yohana parlait. ku kizinga Patimosi Ce qui yavuze, lui disait kandi ibyo yamubariye a été écrit par Jean. byanditswe na Yohana. Ensuite, il est écrit Hanyuma haranditse ngo envoie-le aux 7 natumye églises. Nous savons umumarayika ku que les mashengero 7 indwi. Turazi yuko ayo mashengero ont un indwi caractère prophétique. afise intumbero y'ubuhanuzi kubwo ibihe indwi by'ishengero. Ivyo ishengero ry'isezerano rishasha ryaciyemwo. Jewe Yesu natumye umumarayika wanje
mais à tous les croyants, kuri mwebwe vous, à tous les mwebwe abizera bose abo bose bafise ugutwi cyo ko kumva ico mwemu abwira amashengero vous attestez ces kubwa choses. ngo abashingire intahe ivyo mu mashengero Que le Seigneur turazi Jésus, yuko umwami Yesu n'est-ce pas, by'ukuri est montré marchant parmi les 7 agneaux d'or dans yiyeretse Apocalypse mu chapitre 1. byasho Yohana igice ca mbere nosoma Apocalypse ibyasho Yohana chapitre 1, igice ca mbere révélation de umurongo Jésus-Christ wa que Dieu mbere lui a donné uguhishurirwa kwa Yesu Kristo uko Imana yamuhaye ngo yereke abashumba biwe ibigira bibe vuba connaître par l'envoi de son ange agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. celui-ci a attesté Yashingiye intahe ibyo yabonye byose nibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Amen. béni celui qui lit et ceux qui entendent Harahiriwe de la prophétie et qui gardent les choses hahigwa usoma hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Turabona que les choses ko ont ibintu été montrées à ibyeretswe que Jean a reçu ibyo Yohana yahawe ku kizinga cy'i Patmo déterminé à toute l'église. byari bigenewe ishengero ryose. La même chose que nous voyons aussi dans notre temps. Ibyo tubona no mu gihe cyacu ibyo Imana Par l'envoi de son kubwo ange, ukurungika umumarayika révélé wiwe à son serviteur yahishuriye umushumba wiwe mwene data Brana est pour toute l'église. n'iby'ishengero ryose. Je ne m'étonnerai même pas que sinonatangara c'était yuko le même ange ari wa mumarayika nyene autrefois et qui dans Amen. notre génération a parlé. wa wundi mu runganwe rwacu yavuze nico kimwe nyene natwe Par la grâce de Dieu, ku bw'ubuntu nous avons la bw'Imana grâce de vivre dans ce temps dufise dans lequel ubuntu toutes ces bwo choses kubaho muri kino gihe aho ibyo byose biriko birasohora mbega amahirwe angana gute. Ibyo tumaze kubivuga ko dushimika ejo dans Matthieu chapitre muri 13, Matayo 13 haranditswe ngo iri jambo hier déjà j'ai mentionné, iryo navuze ko ejo dans Matthieu 13, Matayo 13 umurongo wa 15 car le cœur kuko de ce umutima peuple w'ubwo est devenu bwoko insensible. wabaye Ils ont ukomantaye endurci leurs oreilles bakomantaje et ils amatwi ont yabo fermé leurs yeux. barahumye amaso kugira ngo ntibabone n'amaso yabo kandi ntibumve n'amatwi yabo Leur cœur. kugira ngo ntibatahure n'umutima wabo ntibahindukire ngo bihane maze nanje ndabakize. Ariko harahiriwe amaso yanyu kuko abona Et vos oreilles n'amatwi yanyu qu'elles entendent. kuko yumva. Car je vous le dis en vérité, kuko ndabibabwiye ukuri abahanuzi benshi n'abagororotsi désirez voir, barifuje kubona voyez, ibyo mubona et ne l'ont pas vu. kandi ntibabibona. Entendre ce que vous entendez. Bifuje kumva ibyo mwumva ariko ntibabyumvise. Et ensuite nous pensons à Apocalypse Ca chapitre 2, twibaza ku byashe Yohana 2:3 aho rero ubu handitswe que celui qui a des oreilles ngo ufise amatwi yo kumva ce que yumve l'Esprit ico mwemu abwira aux églises. Et amashengero. nous savons exactement Turazi neza que neza le message yuko à chaque fois ubutumwa igihe cose a été adressé bwabwirwa intumwa z'ishengero hanyuma là, transmis à l'église. bakabuhereza ishengero. Abantu b'Imana bavuze mu izina ry'umwami Pousser basugumwe Saint-Esprit. na mpwemu yera. Et nous croyons Turizera que Frère Branham ko mwene data Brana in die Gesamtzahl derer voll und ganz eingereiht wurde, a été placé yashizwe au nombre de ceux muri ba qui ont bandi parlé du Seigneur bavuze mu izina ry'umwami et qu'il appartient à ceux kandi ari muri ba bandi qui, oui, Frère Branham, ego qui a reçu la plus grande bamwe confiance baronka ugushingirwa intahe gukomeye
n'Imana guhera isi ibayeho. Mu by'ukuri abahanuzi bose bashoboye gukora ibyo Imana yari yabahamagariye gukora. Nowa yari afise igikorwa cyo kubaka ubwato, ryari ibango ryiwe, yarisohoye arikoze, kandi aho yakoze ibyo Imana yari yamugeneye gukora. Aburahamu yari afise ibango ryo gukora ibyo Imana yamubwiye. Musa yakoze ibyo Imana yamutegetse gukora. Nta muntu n'umwe ubwiwe yagomba kurondeza ibyo akora cyangwa yagomba guhitamwo ibyo akora. Ntituzi mbega ninde yoba mukuru, twavuga ngo ninde ari mukuru, ninde yakoze byinshi, ninde yakoze bikeyi. Ikintu gusa tuzi ni uko Elisa yagize amahirwe yo gusaba icyo yagomba kuronka. Yasabye imigabane ibiri y'ububasha na mpwemu bwari kuri Eliya, maze by'ukuri ibyo yarabironse. Turashobora gusoma ko yaharuye neza, yakoze ibitangaza 12, Elisa akora ibitangaza 24, neza neza inshuro zibiri. Uko niko Imana itanga, niko yahaye umwe ibi, uwundi muha ibiri. Ubu rero turi ku mpera y'ibi, twageze ku mpera y'ibi. Ejo twarumvise, sinzi mushobora kuba mwese muryama, mbega ijambo ntiryadukoze ko mu buryo bw'ihema, mu buryo twaje mu nyongahimana tukisuzuma tukavuga tuti mbega turi giki imbere y'amaso y'Imana. Si nk'uko wewe na jewe twitondeka, ariko Imana iratubona. Aho niho turi, aho Imana itubona turi. Ubwo butumwa bwiza turiko turavuga ngo abizera, ubwoko butatu bw'abizera. Ejo twashitse neza hagati y'ubutumwa bwiza, twavuze ku migwi ibiri ya mbere, ni ukuvuga abizera b'ukuri bizera ijambo ryose, bavuga amina ku ijambo ry'Imana ryose, bagaritahura, bakaryakira, bakaryemera, bakaguma bamatanijwe n'umwami gushika ku mpera, batamuvuye iruhande, ntaco bitwaye ivyoshika. Abandi twabonye ni abatizera, ils ont rapidement fini avec tout. Dès qu'ils font la première chose qui ne leur plaît pas, ikintu ca mbere kitabanezera baca banyarutsa bakagenda. Ntibarindira umwanya muremure, ntibarindira iminota 10, oya baca bigira, baca basohoka mu isengero, baca bahe mu mwaka. Umugwi wa gatatu ni wa wundi tuza kuva kuno munsi, abiyita ko bizera. Sinzi ko inyuma yaho tuzoguma twicaye ku ntebe zacu cyangwa tukaguma duhagaze, nabyo nzi. Sinzi ko biza gukora ko mu buryo twavuga tuti mwami nudufashe ku bw'ubuntu bwawe, udufashe dushobore kuba guharurwa mu mabizera b'ukuri. Kuko ku mpera turerekwa ko inyuma y'uko twisuzuma, inyuma y'uko twasuzuma imitima yacu, tuza kugirirwa amahirwe yo gufata urufatiro imbere y'Imana. Imana ntigomba kutugumiza ko tuguma aho turi, ariko iriteguye ngo idutabare. Ntituheba, ntiture kuko turi uno munsi, ariko yiteguye kudufasha nimba tugomba kuguma mu nyongahiwe tugahagarara. Reka dusome agace ka nyuma twasomye ejo, hanyuma neza neza tuja tubandanya. Kandi turakunda buno butumwa bw'igihe ko Imana iba kumwe natwe muri uno munsi wanyu, muri kano gahe ko kumugoroba, aho umuco uri kuraka, aho ibintu bihishurwa, aho ijambo risohozwa maze bikagaragara yuko ari ukuri. Ibyo bibi byaravugishijwe kandi biriko birasohora. Ubuhinga n'ibisigaye byose bigaragaza ko Yesu Kristo ko yari ari ejo, ariko ari n'uno munsi, ariko ari ibihe bidashira.
Si un homme nimba umuntu alors se retire, ça veut dire qu'il est incrédule. yokwiyonjorora aba ari umuntu atizera kuri we nta byizigiro aharugwa mu bo kwa satani nico gituma nta cyizigiro kuri we aba yarenganye umurongo w'ivyizigiro ivyo nivyo twasomye ejo kandi yari impera y'igice ca kabiri c'abantu batizera abatizera abumviriza abakurikiye abamenye ko Imana yasohoje ijambo ryayo ikarishingira intahe mu buryo bwinshi ibihe byose maze mu nyuma bace biyonjorora abigishwa 70 muri Yohana 6:60 si abantu bari inyuma oya abatizera ya migwi itatu nyene yose mu ishengero ntiri hanze y'ishengero abo batatu bose bicaye mu ishengero kandi ico ni ikintu icyo twabonye icyo twasuzumye reka mbandanye gusoma none ubu tugeze hehe bamwe n'abizeye abandi n'abatizeye umugwi wa gatatu uwo tugira tuvuge ko ubu rero ni wa bandi biyita abizera abo abigishwa oya sabigisha n'abandi ni ba bantu oya sabigishwa nabibwira ko bigisha bizeye nimwibuke abo batatu bose ahajya bari bafise baserukiwe turabona rero ko bameze nka se wabo ni Yuda n'umuntu yibwira ngo arize hariho Petero n'abasigaye b'intumwa bari abize harimo bamwe 70 bavuga babatize hariho rero na Yuda yari yibwira ngo arizera mbega abo bantu n'abakora iki n'abantu bagumaho gushikaho baronka akantu katameze neza akanya kose barondera imvo n'imvano barondera inyanduko bakaraba ko hoba hariho ikintu bofatirako barondera inyenda muvano baba barindiriye akantu ngo bahemuke baba barindiriye ikintu cyo bafasha guhemuka utizera wewe arabiraba agaca avuga ati digiri aca yisohokera uwizera aguma yizeye byose kuko n'ijambo ngabo ya migwi itatu yanyu utizera wa kera akantu ka mbere kavuzwe aca yisohokera agaca agenda ikintu atemeye kitamufasha aca agenda buno nyene mwene data aca yerekana ibara ryiwe ubwo nyene aca yerekana uko ari Paul yaravuga ngo baragiye kuko ntibarabi iwacu guhera ku ntango batanguranye natwe mwe mwiruka neza mbega ninde yabahagaritse ni Paul abwira bigaratiye urabona baciye basohoka kuko ntibarabi iwacu igihe babonye ijambo ririko riratembera neza bagerageza kurondera akantu k'inyenda muvano canke ikindi kintu bokoresha murabona abizera b'ukuri nta na kimwe bakekeranya ko bizera ijambo ryose bakatera imbere bakabandanya iyo hakoretse igitangaza ntibarondera ngo kumbure oya uwizera araraba mu byanditswe akigumira ikure y'ibindi byose uko byoshika kuko handitswe ngo kubizera birakwiye kuba byanditswe murabona abona iryo jambo ryanditswe akizera abona Imana iriko iratembera mu ijambo ryayo ntarondera akantu k'inyenda muvano oya arabona ubutumwa bw'igihe akajana nabwo nk'uko nabivuze muri kino gitondo hano turashobora guhagarara gatoya ndizera yuko ata muntu aza kwibaza ngo ibiya n'izina biteguwe canke ngo oya twafashe ingingo yuko hano hantu
kuvuga ubutumwa bwiza bwose bwavuzwe i Jeffersonville inyuma y'ibimatanijwe. Rero ubutumwa ni mu gikurikirane, inyuma yabwo tuzoca dufata ubwakurikiye. Igihe cyose nzoba ndi hano kuri weekend, ubutumwa bwiza tuzobuvuga ko Imana idufashije. Si jewe mpitamwo ubutumwa bwiza canke si jewe nari ntumwe, kandi hari ntumwa imwe, uwo Imana hamwe n'ubutumwa bwayo yarungitse. Twese tugomba guca bugufi. Amen. Kuva ku bwa mbere no ku bwa nyuma kw'iryo jambo nta cyo kwireguza kizobaho, aho tuzoshobora kuvuga tuti aha turaciye iruhande. Imana izohagarara imbere yacu, izobona inyifato yawe ku byo yavuze n'inyifato yawe, ibyo nibyo bizoguca urubanza. Rero havugwa Pilate yarababaye, arakaraba mu biganza, ariko mu mutima yari afise umuvurungano. Hano haravuga ngo rero uwibwira ngo arize aguma azunguruke ruhande, akina uko ashoboye ngo agaragare ko ari umuntu yera, ariko mu mutima we wose agerageza kuraba ingene ukora ibintu. Iyo haba nk'ibitangaza avuga ati yaba icyo gihugu kituba cyuzuye indyarya, ni ba Yuda nabo baguma ngaho bazunguruka, bakaguma mu mugwi. Yuda mbere niwe yabika amafaranga, murabona yagumiye ngaho, ikiganza ciwe kiramvuriye amafaranga. Urashobora kuvuga gutya, imisi yose yagomba kuvuga ku mahera, ikiganza kiramburiye amafaranga. Nuwibwira ngo arize, yakina umukino nk'uko ari uwizera, akigeza nk'uwizera mu mutima we. Ariko mwibuke yuko atashobora guhenda umwami Yesu, ntiyashobora guhenda Yesu. Hano mbere amafaranga aravuzweho yuko abo abantu bose babaguranye, abahemuka biva ku mafaranga. Hano haravuzwe babandi 70 bagiye, abandi batizera, abizera bakaba bashikamye. Yaciye ahindukirira abizera arababwira ati haracariho ikintu, hariho umwe akiri muri mwebwe. Nahisemo 12, ariko umwe muri mwebwe ni dayimoni. Yesu yari amuzi guhera ku ntango, kuko ryari ijambo, yarazi amabanga yo mu mitima, kuko ese ingene byabaye ibintu bikomeye kuri we. Maze twibuke ibyo oyi mu buryo bw'ibwina, umwanya muremure mbere turi hafi. Ese ingene ibintu byari ibintu bikomeye, kugendana n'umuntu umwe, akamubwira ati mwene data, kandi azi ko ari indyarya, akaguma amuhamagara mwene data, wagerageza kumutembagaza, kandi ari wa wundi yamugurisha amafaranga 30. Ese ingene byari bimubereye ikintu gikomeye, akamugwagumbira, maze akajana n'abagenzi biwe, akambera akamubwira ati mugenzi. Mbere yamuhamagaye ngo mugenzi, ariko sinamye ndi kumwe nawe mugenzi. Mu mutima wiwe yarazi, ariko ntacyo yashobora kuvuga. Yarazi neza guhera ku ntango, uwo ari we azomugura. Uwizera nuwibwira ko wiyizera, aguma gusa arindiriye, azoririmbana nawe, avuze urwama bwate, ndizeye iki. Ariko murazi,
numvise umuntu avuga kandi ngo ibi n'ibi na biriya afise amatwi maremare ariko uwizera w'ukuri nta kindi kintu na kimwe yumva kiretse ijambo nibyo byonyine yirukana hariya je niko ndasoma gusa kandi abandanya gusoma agaba kw'ijambo gusa nta kindi atari ijambo ntarondera ibintu byo kwireguza ntarondera ibintu by'inyendamuvano ngo arabe ingene yohinyika ibintu yizera imana ibyo biba bikwiye agaca yibandaniriza kwiterera imbere murabona ubuntu wizera reka tugume gaha gatoya akanya gato uwizera w'ukuri nta kindi kintu yumva atari ijambo nta kindi yamagavye kumva ijambo ndubahuka nkavuga ndagomba kandi kuvuga kugira ngo umwe wese akore icyo agomba abo bose guhera ku ntango babayeho mu buzima babonye ko imana yari yaravuze imana ikaba yarakoze imana ikaba yarakora kandi yaravuga mu buryo budatsindwa maze ijambo ryayo kikaba ryaratwaye gushika ku mpera zine z'isi baragize umugabane mw'iryo jambo maze bukwi na bukwi baciye bafata ingingo itandukanye bafashe ingingo mbese n'uwaka no kubivuga ariko amahirwe y'abantu nk'abo kuba bari ngaha hariya mu bwiza abantu hano batagumyeho ngo babandanye gushika ku mpera bari kumwe n'umwami bazoba ari bake cyane abandi nabo mu buryo ubucanke buriya bagenda iburyo canke ibumoso bakaja kumviriza ibindi bintu ntibabandanye gushika ku mpera ngo sinshobora kubandanya umwene data n'uriya nje kubumviriza na biriya aho rero baca berekanye yuko arabibwira ngo nabizera abizera b'ukuri ntibafata iyindi nzira bumva ijambo ry'Imana gusa nta kindi kintu ibyo nibigerageza ibyo tugomba gutsinda hano Imana itwereka iciro imbere yacu ikatubaza ikibazo mbega uri mu mugwi uwahe wafashe ingingo iyahe ntacyo byaba bimaze kuvuga ngo ndizeye ubutumwa ariko ibyavuzwe hariya bijya ntabyo nemeye uzoca mubona kandi naho mwene data Branham acaza kubivugako aravuga ati si 89 99 cyangwa 98 oya ni 100% ikwizera by'Imana yavuze rimwe na rimwe abo bizera abo bibwira ngo barizera n'abantu bemerwa n'abantu kesho usanga ari abantu basha bize bafise amashuri bafise ibibanza n'amazina akomeye n'abantu bahambaye nk'uko umwana wa muhungu nk'abana ba Satani bari murabona ingene Satani aza akavuga ati ndabyemera byose agace ariko akagerageza kurondera ahantu intege nke Eva afise kugira ngo bashobore kuba bo muhemukira hanyuma bamuhemukira Satani niko yari kera raba rero ubu Satani mu buryo bwa Yuda mu runganwe rwose mu runganwe rwa mbere yari Satani mbega yakora iki yari yemeranya n'ijambo kiretse gusa akantu gato acaragerageza arondera ahantu aho yoshobora kurondera intege nke aho rero neza niko Yuda akora n'uno munsi baraza mu gikorane bagakurikira igikorane bakaguma bazunguruka iruhande gushikaho barondera akantu gato abakeneye rabo iki ni iciro murabona nuko niko bigenda uko niko bimeze
Je n'ai pas fixé ces choses. ibyo je sinabishyizeho imbere y'igihe ndiko ndasoma. Cela a lieu, Ibyo biraba, tout a lieu comme ça ibyo se joue byose pour Dieu. biba nk'uko byamye biba, nta gishasha kiba kiriho hano munsi y'izuba. Salomo ariko yavuze ngo ibyabayeho kera bizosubira bibeho. Et c'est ainsi que nous voyons Uko niko tubona yuko ni les choses divines, les choses terrestres, bien les choses atari si ibintu by'Imana canke tout reste comme tel que ibintu c'était. Maintenant, une histoire triste by'umubiri byose bimeze nk'uko byamye bimeze. Ubu rero hakurikira inkuru ibabaje yabaye i Winston muri Canada. Et je me rappelle, Ndibuka yuko je me rappelle pas d'un autre sinibuka ikindi mieux que kiraro ce pont-là cyiza nk'icyo, ikiraro kinini cyane i Winston qui relie Winston gifatanya Winston na Detroit. Ni ikiraro kinini cyane gifatanya ibyo bisagara byo muri Canada. Ibyo rero byabaye i Ontario muri Canada. Yari yavuye muri Leta Zunze za Amerika muri Detroit i Ontario. Cette grande salle. Cela se passa. Ibyo rero byabaye muri rya mugi. Complet gris avec une Uwo mugabo yari yambaye impuzu y'inginagina, yari umuntu w'ubwenge, acaraza aho mvugira ubutumwa arambwira ati, aravuga ati numpe ukuboko kwawe ndarushe, ati ndashaka kuronka ikiganza cyawe. Sinari bwigere mbona uwo muntu. Aca afata ikiganza cyawe ashira ku canje, ndamubwira nti wa mugabo nta kintu kimwe ufise niwiterera imbere. Arambwira ati oya hari ikintu. Ndavuga nti reka ndabe basi ndakwinginze. Ndavuga nti wa mugabo nta kimenyetso na kimwe kiriho. Ufise amagara meza cyane, ufise amagara meza cyane. Aravuga ati raba ku ikarata yanje yo gusengerwa. Ndamubwira nti jesi ndaba amakarata yo gusengerwa, jesi ndaba ibyo wanditse ku ikarata yawe, ibyo ntacyo dupfana jewe nabyo. Murabona ntacyo na kimwe nibaza. Murabona nari ndushe cyane. Murabona mwibuke ko ubuntu bw'Imana bw'amaburi ngaho, iyo abarungikiye arabitwararika, arabitwararika cyane. Si jewe ariko niwe yantumye, niwe yambwiye, kandi jewe nigezwa kugumya ukuri. Uwo mugabo avuga ati nurabe rero ikarata yanjye yo gusengerwa rero ndakwinginze. Murazi ingene byari bimeze. Kumbure mufise ukwizera kwinshi. Hari abantu baza mu bantu gusengerwa ku makarata yo gusengerwa, kenshi amazina yabo bandika ko amazina n'ingwara. Mwene data Branham mu by'ukuri yari gusoma izina, ariko abandi bavuga butumwa baremera. Mwene data Branham ntiyaraba izina, ntiyaraba ikarata, ntiyaraba byanditseko, hariko amanimero kugira ngo amakarata yatanga kugira ngo ashobore gutondeka abantu gusa. Uwo muntu nawe yari yanditse ko tuberculose na kanseri wenyine ubwiwe atavya afise, acaza kugira ngo ashobore gutega umutego mwene data Branham. Mwene data Branham yari yamaze kubona ikintu imbere, yararushe cyane kandi yari yashushe rwose. Afata ukuboko kwiwe ngo arabe ingwara ko iza kuboneka ku kiganza ciwe, maze uwo mugabo aravuga ati raba rero nimurabe ikarata yanjye yo gusengerwa. Kumbure vous avez une telle foi, kumbure ufise ukwizera, vous avez été guéri. Birashoboka ko wakize. Mais j'ai pas continué à imaginer qu'il était en train de vouloir me voir. Sinibaza yuko yagomba kuntega umutego. Son haut, il a montré sa poitrine. Aca rero arabyimvye igituruza, aravuga ati murabona ko namubonye, ati ndamuronse. Uwo rero ni Yuda wawe, umugabo w'umunyedini, umuvuga butumwa w'ikidini gikomeye cyane. Aravuga ati reba rero nari mfise ukwizera gukomeye, ati nari navuge ko ari uwo kwa Lucifere adashobora kuvuga ibyo asomye mu byumviro.
il est faible. kuko ni umunyantege nke si ukwizera kwanje je nari nanditse ibintu ku ikarata yanjye yo gusengerwa avuga ngo ni ukwizera kwanje kwatumye nkira murabona ivyo yabibwira ishengero maze ubuntu bw'Imana buramanuka murabona umuntu aza ngo atega umutego mwene data Branham maze mu gihe akiri imbere yaho bavugira ubutumwa agahindukira akabwira ishengero umugwanizi yashyize mu mutima wiwe hano haravuga wenyine yari yanditse ibintu ku ikarata yiwe ibyo yanditse ku ikarata mu nyuma yaciye aronka izo ndwara zica ziramwica ntushobora guhenda Imana ntushobora gukora ibyo ugombye imbere y'Imana no mu ishengero umunsi umwe cyangwa uwundi igikombe kizokuzura Imana ntizosubira kwemera ko ibyo bibandanya murabona abizera abibwira ngo barizera indyarya zigerageza kurondera amakosa mu Mana no mu ijambo ryayo nguko bayuze uko bameze nibo murabona ingene Yuda yaheraheje murabona ingene yerekanye ibara ryiwe murabona ingene uwo mugabo yahejeje ibyo nivyo byama bishika nibyo bishikira babandi bibwira ngo barizera nabo bibwira ngo barizera nuko berekana ibara ryabo barafise inyigi barize cyane ariko rimwe na rimwe ibintu bikaza ku buryo hagati y'ijambo na nemera zabo iyo bishitse baca bigurisha mu idini ryabo nk'uko Yuda yabikoze uwabitangiye imbere Yuda yaciye agurisha ijambo arigurisha wenyine ahemukira umwami Yesu Kristo amaze kwibwira ngo arafise umugabane mu nyigisho y'umwami Yesu ibi ni ibintu bidukora ku mutima ndabandanya gusoma Ceux qui se lèvent et partent, dès que quelque chose ne leur plaît pas, vous pouvez les laisser les observer. C'est un incrédule. Bahaguruka iyo havuzwe ikintu bareke abona batizera ariko niba ari abantu batizera qui reste là bakaguma ngaho umwanya uwo ni Yuda nk'uko nanjye ndabivuga nimba umuntu ukabona yigisha cyane akakora ikintu atari ijambo ry'Imana ry'inkomoko naze kubimbwira ndabinginze naze kubimbwira ibyo bica bikuraho ingendamuvano zose worondera raba indani ntuzoronkamwo ingendamuvano kuko mu ijambo ry'Imana nta ngendamuvano ririmo nimba tupfuze ikintu kitameze neza turiteguye kwikosora murabizi Yuda yibwira ngo yarose ingendamuvano uwo muntu yavuga ati nashoboye kuronka icyo ndamufatirako oya ariko siko bimeze nabibwira n'indyarya uko bari ni nka 95% baba bari mu ijambo nk'uko Eva yarari ariko 99% n'ibice 9 birashoboka ariko ako gace gatoyi kabuze niko kazanye urupfu niko kazanye buno buribwe bwose reka tugume si 95 cyangwa 99% n'ibirice 99 ariko cette petite chose kajya kantu gatoyi mu maso yacu menga na kantu gato niko tugomba kuraba tugabeko ntushobora kureka akantu akicumi oya sukubera twe dushobora kwikorera akantu cyangwa twiyumvire dutegerezwa kwizera ijambo ry'Imana ryose uko ryavuye mu kanwa k'Imana nuko rero tugomba kuryizera natwe ntidusobanure Yuda ntiyemeye mbere n'ubu je nzo kwemera gukosorwa ariko hari ikintu kimwe transmettre à tous les autres. Ngomba kubwira abandi bose Bibiliya ivuga ngo aya n'amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo ubwiye si tu vois
un frère péché, niyo ubona mwene data ariko akora icyaha genda kuri we ntihavuzwe ngo genda mu isi yose. nous plaçons cela comme hypothèse, pas comme réalité. Ibyo bitegereza kuba ikintu Sont écrits dans la parole de Dieu. cyanditswe mu ijambo ry'Imana. Iryo tegeko dutegerezwa guha amahirwe umuntu de répondre à la yo kwishura ibyo bamurega. Niba wabona mwene data akora icyaha ntugende mu isi yose tumbera wenyine. Abo bose bari bafise inyigisho mu mitwe yabo, ariko ibirego byabo byose nta gaciro bigira kiretse uwo barega arose amahirwe yo kwiregura ku byo bamurega. Murabona batizera bafise ubwenge cyane gusumba abizera, barafise uburyo bwo kwirongora, babazi ati ni ubwicanyi, bati ibyo byosobanura iki, hamwe abantu bo bimenya, ariko abizera ntabyo bazi. Mbega ntibyo bari byiza kuza ukaza, ibyo bari byiza ukaza ukavuga uti mwene data umve ibyo bavuga ngibi mbega nibyo cyangwa si ibyo. Aho rero ari ibintu bibwira, hanyuma bagaca babifata nk'uko ari ibintu byabaye. Ubwa mbere ni ukwinuba umuntu, hanyuma umuntu abyumva agaca amenya ati iki ni ikintu kumbure cyaba cyarakozwe, uwa gatatu akavuga ati iki ni icy'ukuri, uwa kane akagitanga nk'icari cy'ukuri. Ku mpera bagucokora ku buryo bitobaho kandi ata kintu na kimwe ushobora kubihinduramo, ataco buhindurako. Mbega ibintu byabaye gute n'umwami wacu wenyine ubwiwe yashobora kwishura ku byo bamureka? Ntiyigeze yugurura umunwa mu gihe yashobora kubikora. Yavuze ati icyo ari cyo n'igituma yaziye mu isi. Avuga ati abizera b'ukuri, abatoranijwe b'ukuri, uko niko mwene data Branham abivuga, ntibashobora guhama abatoranijwe, ntibishoboka. Urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu, urwo rukundo rwasutswe mu mitima yacu na Mpwemu Yera. ni kubwa buno butumwa rero bwiza niho tubona icirore cy'ijambo ry'Imana imbere yacu. Nimba turabizeye, mbega turabizera, mbega turigwanira bamwe n'abandi, mbega tuguma mu buntu bw'Imana, mbega tuguma mu ijambo ry'Imana tukigwana, cyangwa turarindira yuko haba ikintu, cyangwa haba umuntu yokora ikosa hanyuma ngo tumufatireho, cyangwa turi abaguranyi, cyangwa turi abantu bahemuka. Turi bande uno munsi? turibaza ikibazo, mwana mbega urambona gute, meze gute imbere y'amaso yawe mu nyonga hawe? Ndazi yuko umuntu w'Imana yaciye, nta muntu n'umwe yaciye hano kuri ino si uwo umwami atashobora gukosora kandi ngo akosore. Nanje n'umutima wanje wose niyegurira umwami Imana, kandi icyo kimenyane ndavuga nti abo bose abahemuka bagahemukira igikorwa cy'Imana, bakagitwara mu byondo, imbere y'abizera n'abatizera, uko bimeze kose ntibashobora kuba mu gikorwa cy'Imana. Ntibishoboka ibyo. Mu gihe ibyo byosobanura ngo n'abasazi, ibyo rero byosobanura yuko mu by'ukuri turwanya ikintu turiko turagwanira. Ibyo rero byosobanura yuko urwanya icyo urwanira. Ntibishoboka, nabyo ntibishoboka. hariho gusa abantu bicaye ku ishami maze bakagomba kurica batazi yuko baca kubagwa. Mbere ibyo byoshoboka, ukicara ku ishami ry'igiti hanyuma ugacura igegena utazi yuko uri kurarigegena kandi icyo ari guhitana. Bene data, igihe tubayemwo ni kirahambaye gusumba uko tubizi. Ingingo dufata n'ibihe bidashira. Hariho igihe ata muntu azoshobora gusubiramo ingingo yafashe, tukaja twibwira ngo turashobora kubana gukora ibyo
dukora ibyo tugomba ibintu ukabifata minene ukavuga uti oh mwami umeze gute oya ibyo si ku Mana imbere y'Imana havugwa ngo umwe wese azokwishura amajambo yiwe kubw'amajambo yawe uzotsindanishirizwa cyangwa utsindwe. Matayo 12:37-36. Ayo majambo akore ku mitima yacu twese. Hano haravugwa kandi ngo Yesu dutora yuko yatugabishije kuri ino minsi ya nyuma kuri abo bantu ngo bazoba neza neza bashusha n'ikumenga n'abantu b'ukuri mu buryo bazokora ibintu byose ngo bashuke n'abazimize n'abatoranijwe, ariko ntibishoboka. Ni ba Yuda nibo bahaguruka bakaza gushika ahantu, murabona barashobora no kurira bakakoma induru bakirukana n'abadayimoni n'ibisigaye, ariko mu nyuma baca bahindukira bagaca banga ijambo neza neza. Barafise ishusho yo kubaha Imana, barashobora gukora byose. Hanyuma ikintu kidahimbaye umuntu hamwe n'ibyo agacashibura wa wundi yavuga. Bakunda Imana igomba ishengero mugeni qui se diffère de toutes les dénominations. Rigomba kwitandukanya n'amadini yose. Chaque dénomination idini ryose ryizera icyo ryizera, ntiryizera ijambo ryose, ryizera nemeye n'imitegekere. Selon les recherches qu'elle a faites elle-même. Ibyo uburondezi bagize muri Bibiliya abonye n'ubwabo. Oya, ishengero mugeni ku mpera n'umugeni ijambo rirongorwa na mpwemu yera mu kuri kose, rikaba igice c'umukwe, rikaba ryuzuye mpwemu yera n'ubuzima bwa Yesu Kristo, kandi ubuzima bwa Yesu Kristo buri muri ryo. Mbega ibisigaye byose byofasha iki nidutagira umwimenyerezo w'ivyo? Mwene Data Branham hano aravuga mu butumwa bwiza ati no muri gahunda y'ishengero mu butumwa bwiza aravuga hano bivuga bitandukanye. Nimba hari umuntu ashavuye kubera umudiyakoni yamusabye ikintu, uwo muntu rero ntaba afite mpwemu mwiza. Nimba ansaba isobanuro bakangabisha ngaca nishavura, hari ikintu kitameze neza, ariko ninumviriza nkaba niteguye ngo nemere kuvuga, nemere bankosora. Kumbura Imana igomba kumbwira icishije mu muntu, ivuze ni mu bintu byinshi. Jewe nije vyega ntiyabwirwa bariya abantu igihumbi, kumbure bishobora kuba bitakiriwe neza, ariko nabonye yuko n'aba bantu bakoresha impano. Iyo ari impano y'ukuri ya mpemu, ukagabisha nk'umuntu nk'akarorero, ukagabisha umuntu ukamusaba isobanuro, uwo muntu rero azoca avuga ati mwene Data Frank, jewe ushobora kuvuga gusa nti narose guhumekerwa, hanyuma mvuga ibyo nategereje kuvuga. Urubanza rw'ibintu ntiri mu biganza byanje, ariko nk'uko byanditse muri Korinto biri mu biganza by'abumviriza, nibo bagomba guca urubanza. Ibyo navuze ibyo n'uwizera w'ukuri yafashe uruhagararo rwiza rw'uwizera w'ukuri. Uguhumekerwa gushobora kuba kukuri canke kuba ukukinyoma, ariko umwana w'Imana aguma ari umwana w'Imana nawe yoba yavugishijwe ibintu bitari byo utaravye ivyako. Mbega Petero yarahindutse igihe umwami yamubwiye ati nyuma yanje Satani. Ibyo ntaco byari bifise bitandukanye bipana na Petero. Uwo yari Satani yafashe Petero, mbere Petero ntiyashavuye ngo yisobanure, yaremeye
Satan yarazi ati satani yamuhenze et avec cela tout était déjà réglé. kandi hamwe n'ibyo byose byari birangiye mbere yarashinje ati ko umwami yamubwiye ariko iyo umuntu aciye atangura gushavura akisigura maze ikintu kigaca kiba igitsitaza kigakwira mu isi yose ntigihagarare oya ibyo ntibishoboka Si je prêche quelque chose, ninavuga ikintu mu butumwa bwiza mwene data Branham cyangwa uwundi muntu alors chacun a le droit umwe wese afite uburenganzira bwo guca urubanza ku butumwa bwiza igihambaye on ne porte pas un jugement selon ni uko umuntu notre mesure, aca urubanza nk'uko abyibaza akoresha ibyanditswe kandi tumenye si c'est vrai ou pas. yuko ari ukuri cyangwa atari ukuri uwimana wese yemera gukosorwa yemera ko bamugabisha ibyo twarabivuze ejo urukundo rwemera gukosorwa urukundo rwasutswe mu mitima yacu na muhemu yera Il est dit ici, hanyuma haravugwa hano Jésus a dit, yesu yavuze seront si proches. ngo bazoba begeranye Les élus, ce sont ceux ariko abatoranijwe leur nom écrit nibo bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi Ils croient la bizera parole. ijambo Les élus, ils croient la parole. abizera bizera ijambo ry'Imana ryose abo nibo bizeye turagomba kuba mu mukuku w'ababizera abatoranijwe twizere ijambo ryose ry'Imana kuko ijambo ryiwe ni mwemu kandi n'ubugingo kandi umuntu ntazotungwa n'umukate gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana kandi ndizera yuko Dans ce temps, ari muri kino dans gihe lequel les sceaux, aho ibimatanijwe vyugururwa igihe vyugururwa il y a beaucoup hariho de choses qui vont ibintu au-delà des connaissances. byinshi birengeye kumenya byari biri mu mashengero uhereye kera Et ubumenyi la révélation no de la guhishurira parole de Dieu. ku ijambo Ce sont ry'Imana deux choses ni ibintu bibiri fondamentalement différentes. mu by'ukuri bitandukanye cyane mwene data Branham ntiyari umuntu yari afise kwigisha ukumenya kure kwari kuriho ariko yari afise uguhishurirwa n'Imana ku ijambo ry'Imana yaragiriye ubuntu bwo kurishikiriza ubuntu abantu b'Imana ab'Imana bose bazokumva ibyo neza neza nk'uko dukunze kubivuga muri no minsi Tous, n'est-ce pas, kera bose bari bafise isezerano rya kera ils ont pu dire Moïse. bashobora kuvuga ngo Mose yavuze Musa yavuze bikabandanya Mais gutyo nous pouvons aujourd'hui même dire ariko uno munsi turashobora kuvuga tuti Pawulo mais a dit ceci. nawe yavuze iki na kiriya Petero nawe ntiyavuze ikindi gitandukanye Pourquoi est-ce que maintenant kubera iki uno munsi bigomba kuvugwa gutyo oya ibagira kubera iki à la fin des tubayeho mu gihe cy'impera y'iminsi Imana ihishura ibintu byose mu kuva ku ntango gushika ku mpera ikabivuga mu buryo burambuye ntaco kongerwako ntaco kugwako ni ijambo rya nyuma ry'Imana twavuga tuti ijambo ry'Imana rya nyuma kandi ryariho mu gihe cyo kwa Pawulo rindira akanya ndakwigisha Pawulo yari kumwe n'umwami uhereye kera mu gihe Yohana yari mu kizinga ca Patimo nk'uko marayika yaciye amuha ibintu bya nyuma mbega ntitwabonye yuko ntitwatahuye yuko uhereye kugurwa kw'ibimatanije indwi mwene data Branham yavuze ati ibi iyo sinari ndabizi imbere ubu rero ndabihishuriwe dutegerezwa gutahura ko uno munsi Imana hamwe n'ubwoko bwayo iriko irafata agace k'inzira ya nyuma bisobanura ko ibintu byose byari byaranyegejwe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho niko birahishurwa aho rero niho Imana ica urubanza rw'impemu abatoranijwe b'ukuri bazoguma ari abizigirwa b'umwami gushika ku mpera bazovuga bati utwoja he ni wowe wenyine ufise amajambo y'ubugingo budashira kandi tuzogumana n'umwami gushika ku mpera ndasoma nimwibuke kandi ivyo mwebwe mwumva ano makasete nivyo muri muri mu kibanza kimwe c'imigwi itatu ni ukuri ubu rero reka turangize
nivyo chaque personne ici présente, umuntu wese ari hano chaque personne nuko umuntu wese azokumva mu nyuma ano mabande naho umunsi nova muri ino si ces bandes, ano mabande yoyo azogumaho amen nivyo vous voyez, vous êtes murabona dans l'une de ces trois muri mu kibanza kimwe muri bijya bice bitatu vous devez mutegerezwa être dans l'une. kuba muri C'est exact. umwe muri bajya batatu Vous ne nivyo pouvez y ntimushobora échapper. kubihunga Vous êtes dans l'une muri de umwe ces muri barya batatu catégories. amen Ici, il n'y a pas de possibilité aha nta yandi mahirwe ashoboka yo guca iruhande d'avoir un échappatoire. ukarondera hari imigwi itatu y'abizera abizera abatizera bibwira ngo barizera L'une de ces trois catégories, muri iyo chacun de nous se trouve. umwe wese Chacun de nous. umwe wese muri twebwe ari muri Sans exception. imwe muri ino migwi itatu guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma atanumwe avuyemo Tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, n'abatari hano uno munsi mu isi yose qui prétendent bibwira ngo croire le barizera message divin ubutumwa de ce bw'Imana temps, bw'iki gihe bakabwumva bakibwira ngo barabwumviriza autrefois, tous étaient autour de Jésus. kera bose bari iruhande y'umwami Yesu n'iruhande y'intumwa ariko uno munsi ni ikintu Imana iriko irakora muri kino gihe Ces trois catégories ukundi gusha de ce que Dieu fait aujourd'hui. ya migwi itatu iri hamwe y'ivyo Imana iriko irakora mbega uri umuntu w'indyarya agomba kurindira ngo haboneke ikosa aca arondeka ahantu hari intege nke aca arondera ingene arega arondera ingene canke uri umwana w'Imana yagiriwe ubuntu bw'Imana Et que pour toi, tu laisses valable cette grâce. canke wewe wemera ubwo buntu bw'Imana wahawe ugaharira n'umutima wawe wose abantu bose umuntu yagiriwe imbabazi akaronka ubuntu uwo kuri wewe Ton environnement. bubiba no ku bantu bose muturanye hariho abandi baciye bihuta baragenda bamaze kumva urubyaro rw'inzoka hari ibihumbi byinshi De refus à l'intérieur d'une semaine. kwiyinga rimwe Très rarement, ndashobora me rappeler de quelque chose. kuba no kwibuka Autrefois, alors que nous avions commencé à traiter ikintu caciye gishika igihe twatangura kuvuga ku rubyaro rw'inzoka n'icyaha cy'inkomoko la 8e continuité des brochures. Il y a peut-être 2000 personnes kumbure hariho abantu ibihumbi bibiri qui, en un seul coup, sont plus venus. bari baje mu kanya gato Ramener les brochures et qu'on dise ensemble. baciye bavuga bati ibyo ntidushobora kubyizera estimons comme un homme de Dieu. reka tuhebe Branham ariko nubwo tubazi ko ari umuntu w'Imana Ils ont été ibyo sortis, n'ibinyoma on nous a sorti des Ba- commandes, ils ont baciye plus ba- commandé des brochures, on les a plus vus, plus entendus. Il y a peut-être baciye bareka no gutuma ko ibitabo ce soir, maze les appellerait mwene data Branham no munsi yubita abantu batizera bashobora kwizera gusa ibyo bashobora kwizera reka ndababazi ikibazo mbega muri Yakobo ntiyanditse ngo n'umugwanizi Satani aranditse arizera kandi arateteme ibyo urashaka kuvuga ngo dizera ibyo nta numwe byafashije tout à fait une autre chose. kwizera nk'uko ibyanditswe bivuze ibyo nibyo bihambaye mwami Yesu muri Yohana ndwi Dans les versets 40, mu 39, mirongo ya 49 ngo munyizera nk'uko ibyanditswe bivuga inzuzi z'amazi y'ubugingo zizodudubiza ziva muri we imigwi itatu rero imigwi itatu iriho abizera abatizera n'abibwira ngo barizera ndabibabwije ukuri si je savais quelque naho nomenya ikintu ku je muntu ne dirais à personne. nta muntu n'umwe nukibwira nta n'umwe En tant que sacrificateur, comme nk'umuheri les hommes dans l'Ancien Testament le faisaient. nk'uko abantu mu isezerano rya Sous kera babikora l'expiation, sous l'aspersion. munsi y'ugusigwa kw'amaraso nogenda ahera h'Imana Et pour cette personne, kubw'iwanje n'uwo muntu ngaca nitwararika nawe nkamwitwararika je mettrais cela. maze ibyo nkabishyira imbere y'umwami niko abaherezi bakora mu isezerano rya kera cyashyiriwe hano ngo turi ubwoko bw'abaherezi Quelle sorte de sacrificateur none turi abaherezi bameze gute mugabe ntimwihende amaso hariho de sacrificateur que on ne peut même pas citer de nom ici. hariho abaherezi tutonavuga no ngaha ariko ntitubyibagiye ko turi ubwoko bw'abaherezi
Donc, je rero continue à lire. ndabandanya Identifiez-vous gusoma vous-même avec une des personnalités de la Bible qui ont cru. ni mwisuzume mwigereranye n'abantu bizeye muri bibiliya bijanye n'ijambo mwizeye ryashingiwe intahe nk'uko nabonye kuno mugoroba nabonye yuko ari ijambo Affirmé. ryashingiwe intahe iminsi À yose la croyance binyuranye populaire. Il s'agit n'ibyo abantu benshi bizera ariko n'ijambo ry'imana rishingiwe intahe muri kino gihe ndababaze iyo muba mu gihe ca Nowa mwari kuja mu ruhande rw'ishengero cyangwa mu ruhande rwa Nowa umuhanuzi iyo mubaho mu gihe cyo kwa Mose mbega mwari kwizera ubutumwa bwa Musa bumaze kwereka kugaragazwa gushingwa intahe n'Imana canke mwari kuja hamwe na Kora na Datani qui vous auriez dit. mbega mwari kuvuga iki abavuze ngo si wowe wenyine wera hariho n'abandi ngaha bashobora gukora ibyo ukora murabona mutegerezwa kuba umwe muri ijya migwi itatu kandi uno munsi niho muri kuno mugoroba niho muri Nous n'appartenons à l'une. Ça ne sert à rien de se remuer la tête. ntaco byofasha kuzunguza umutwe ukarondera ibyo kwisobanura ntushobora kubihunga uri umwe muri bajya batatu uwizera canke uri umuntu atizera canke uri indyarya abantu bavuga ngo barizera kandi batizera Je vous conseille ndabahanura musome kino gitabo abizera imigwi itatu y'abizera musome muciye bugufi imbere y'Imana mukanya ariko ndavuga nti umunsi umwe uzoba ari uwa nyuma wo gufata ingingo aho ntituzoshobora guhindura ingingo tuzoshobora twafashe mbega mu gihe cyo kwa Yesu wari kuba kumwe na Yesu mu gihe cyo kwa Eliya wari kuba kumwe na Eliya wari kuba kumwe n'intumwa igihe haza ibigeragezo mbe mu by'ukuri wari kuba uri hehe cyangwa wari kujana n'abandi 70 bavuga ngo ko ari byo wigisha reka twisubire mu ishengero ry'iwacu twisubire mu ishengero ry'iwacu kuvuze yuko wewe umwana w'umuntu uri Imana none uri iki uri umuntu nkanje ntitwasanga ibyo kurya uri kurakora ibintu ngo uri umuntu adasanzwe narakuravye nabonye intege nke zawe nabonye urira nabonye ukora iki na kiriya nabonye ugenda mu bugaragwa kumwe natwe ukora ibintu bisanzwe uri umuntu hanyuma ukavuga ngo uvuye mu ijuru twavuga ibintu byinshi uvuga ngo nabonye iki nabonye kiriya bakunda ibyo si byo ari byo mbega twabonye Yesu ntushobora kuvuga ngo numvise kiriya mbega wumvise Yesu ntushobora wumve gusa icyo muhemu abwirishe bakundwa reka turangize imirongo mikeya mwibuke mu runganwe rwose byamyemeze nk'uko biri uno munsi hamye hariho ibyo abizera muri rusange abantu benshi ariko hamye hari akagu gatoya kari mu ijambo mwibuke antikristo ntahakana ijambo oya avuga ngo araryizera ariko ntiyizera byose nk'uko byanditswe hano murabona satani abwira Eva yarizera ijambo ryose kiretse ka kandi gatoya satani yamubwira afata byose kiretse akantu gatoya akantu gato cyane kaba gasigaye bishobora kuba umubatizo mu mazi menshi ikindi kintu ariko birakwiye yuko mufata agace kose mu buryo nk'uko kanditswe hano muri Bibiliya neza nk'uko bivugwa hano kumbure bizobasuguma ngo usubire nk'uko ishengero ryari ku ntango ariko
ijambo ryavuze nimukurikire mpaka gutenda aho wavuga uti rero raba ugaca ucumita umuntu mu mutima nk'uko mu mugongo nk'uko Yuda yabikoze ati nari nzi yuko ibyo bizoshika umunsi umwe n'umwe ati raba rero uwo nawe ntiwibwira ngo arizera n'indyarya turamubona muri Bibiliya. Regardez murabe maintenant ubu rero dans ce miroir-ci. Muri kino kirori mbega de ces petits Johnny uri kaka Johnny gatoyi êtes-vous urinde none uriko uriha igihagararo urinde oya umwe muri bo urimo hariho umwe yabonye agakosa gatoyi ka mbere nigwe akita agakosa murabona mugerageze n'ijambo uzoca ubona yuko by'ukuri ari byo cyangwa atari byo nimba ijambo risuzuma ibintu byose uzoca nawe usuzumwa n'ijambo ibintu byose bizosuzumwa n'ijambo ry'Imana hariyo ukuri kunini cyane urashobora guca urubanza n'ingoga n'urubanza rwawe ariko udakoresha ijambo ry'Imana pour pouvoir dire que la chose mushobore kuvuga ko ikintu ngo ni cy'ukuri cyangwa se cyo ariko nimwiyumvire kuri ivyo n'ibintu by'ibwina ntimucire uruhande minenegwe uruhagararo rwawe uno munsi nigo gwerekana umugwi wari kubamwo haraheze imyaka 2000 uri umucamanza wawe niwe wenyene icuri kigaragaza ukuri hano haravugwa aho turi uno munsi inyifato dufise uno munsi ibyo dukora bigaragaza umugwi turimo mbega turi abizera b'ukuri abatoranijwe canke abatizera canke turi indyarya abavuga ngo barizera kandi batizera umwe wese n'umucamanza wiwe amaze gusoma buno butumwa bwiza nta muntu n'umwe qui a reçu vraiment encore quelque chose de Dieu. by'ukuri yarose ikintu agihawe n'Imana kuri we ntibizomugora kumenya umugwi atonzemwo ndabisubiyemo si we canke jewe nitondeka oya ariko Imana idutondeka gute uko niko turi by'ukuri twihuse murabona uri umwe muri rya migwi itatu kandi imero yawe ukuri uno munsi ibyumviro vyawe uko biri namwebwe atari mu myaka 10 yaheze canke 20 ibyumviro ufise ubunye ubu aha wowe uri muri runo rushengero tubona namwebwe mutaboneka muzokumva ino bande ukuri umaze kumva buno butumwa bwiza bizogaragaza umugwi uhagazemo ubutumwa burakubwira aho uri nimba uri wizera ijambo ry'Imana ukagumana naryo canke uca ugenda umaze guhagarika buno butumwa ukavuga uti ndahagaritse ibyo bikavyerekana uwuri ntushaka n'ukumviriza uca uhagarika ukavuga uti sinkeneye n'ukumva ibi byo bintu ivyo ubona utizera murabona ntugomba no guhagarara ngo userangure urabe ko ari by'ukuri cyangwa atari by'ukuri ntugomba kubisesa mu byanditswe ariko ugacanke ukawuzunguruka iruhande uronderamwo akantu katameze neza aho naho nyene urazi aho uri niba ukora ibyo bigaragaza yuko Imana igomba kugufasha kwizera ijambo maze wifashe ishisha ijambo wumvire kuko we ni ijambo murizera ivyo kuko ni ijambo be murizera hanyuma aravuga dusenge natwe ubwacu natwe mu kanya turagira dusenge agomba kuvuga ikindi hano n'imigwi itatu abizera n'abatizera
Les croyants, n'indyarya bibwira ngo barizera batizera. depuis le commencement jusqu'à la fin, Abizera ni kuva ku ntango gushika ku mpera bagumaho bakumviriza bakizera bakavyemera. Abatizera ils baraza écoutent quelque chose bakumva ikintu qui ne leur plaît pas, kitabanezereye cyangwa batashobora kwihanganira ils partent. bagaca Les soi-disant bagenda. croyants restent. Indyarya zigumaho gushika nk'uko aho byanditswe babonye akantu katameze neza cyangwa akandi kantu Quoi, ils pourront faire des reproches ou bien ako bashobora kugabisha ko cyangwa bakahemuka baca batangura soi-disant croyants. guhemuka. Abona n'indyarya no muri kino Une gitondo seule chose, nezerewe c'est n'ikintu que kimwe ce n'est pas moi nuko qui ai tenu cette prédication. atari jewe navuze buno butumwa bwiza. Ndazi neza Elle a yuko été tenue, bwavuzwe prêchée au nom du Seigneur. bukavugwa munsi y'uburongozi bw'umwami, Ceux qui sont kandi de Dieu ab'Imana bose bazokumva ico Imana yavuze, ils vont avoir la grâce. bazogirirwa ubuntu ku bw'amaraso y'umwagazi ku kwezwa. Peut-être que cela ne nuira à Kumbure personne. ivyo ntawe bizobabaza Je nimba vous lisais la première partie de cette nanje prière. nobasomera igice c'isengesho Père Céleste, comme il est ndavuga ngo data wo mw'ijuru, ese ingene bigoya rimwe na rimwe kuvuga ibintu nk'ibi, sachant que peut-être nzi neza yuko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bazokumva ano mabande buno butumwa bwiza mu gihe bazoca bagenda mu gihugu, amabande azoja mu bihugu no mu isi yose. mais cher Seigneur, Ariko mwami c'est la mukunda vérité. ni ukuri, C'est tellement vrai. ni ivy'ukuri vy'ukuri ndagusavye mwami, Purifier premièrement mon cœur. Oh, woze umutima wanje uwo mwami, ungeze unsuzume abaisse tes regards. uncishe bugufi undabire mu nyonga hawe mwami, ndi umunyantege ndarushe naheze, Ma gorge est enrouée. Mes umuhogo lèvres wanje waheze n'amate yumye, umubiri wanje uri kurahera Seigneur, il n'y mwami. aura peut-être plus Kumbure de fois. nta nshuro nyinshi, nta nshuro nyinshi, kumbure nta mazuba menshi nzosubira kubona gushikaho nzokwigira. Mwami unsuzume rero muri kino gihe, nimba ari ikintu kibi noba nakoze ntakizi, ukimpishurire mwami, ukinyereke. Je suis prêt maintenant. Nditeguye ubu kugitunganya. Et il prie Arasenga ajya muremure de tout son cœur. Et je pense umutima que we wose, nous devrions natwe prendre du temps twategereza gufata umwanya dans la prière. mu masengesho Ensemble, devant la face twese de Dieu. hamwe mu nyonga Sincèrement y'Imana. avec le cœur, avec la main Ndabivuze sur le cœur. n'umutima Est-ce que quelqu'un de nous n'ikiganza kiri ku mutima. Mbega hari umuntu muri twe agomba kuzimira? quelqu'un de tous les Mbega frères et sœurs hari mwene data na mushiki wacu atari hano uno munsi veulent être classés yoba agomba gutondekwa autrement que être classés dans la catégorie de la ahandi hantu atari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ry'ukuri, Écoutez cette brochure. nawe niyumve buno butumwa bwiza yikubite gukiriza avuga ati mwami ndi mu mugwi wawe, Me classe. wewe untondeka mu mugwi wawe. Ivyo nivyo ari ivyo Dieu muzoraba, va accorder sa grâce. Imana izotanga ubuntu bwayo. J'ai la conviction à 100%. Mfise ubushizi bw'amanga 100% mu nyonga h'umwami Imana ko abo bose bari mu ishengero mugeni Ils écouteront les prédications. bazokumva ubutumwa bwiza bwavuzwe inyuma, ntibazosoma gusa ubutumwa bw'inyuma y'ibi, bazobwizera, bazobwakira mu mitima yabo, bazoca bugufi, bazosaba Imana ngo itange kubw'ijambo ryayo na muhemu wayo ivyo bintu qui s'est proposé de produire. ivyo yigeneye gukora. Uko niko tuzohagarara imbere yayo, niyatanga muri twebwe ibihimbara De chercher imanza zose n'ukurondera amakosa byose, ivyo biratabura ntivyubaka. Ariko Imana umwami wenyene atugirira ubuntu hano muri bose, ahantu mu bibanza byose mu isi yose, kugira ngo twisuzume ubwacu, itugirire ubuntu aba ari we duha ukuri. Turavuze tuti mwami urakoze kukitubwira, nimube imvuga kuri. Mbega ubwo si ubuntu? Mbega two kwikosora? Turacari mu gihe c'ubuntu, turashobora kuza
aho imana igomba ko tuba tukaba mu mugwi imana igomba ko tubamo ibindi byose tukabishyira kure ibinyoma byose tukabitera umugongo tukumva iby'imana ivuga n'ibyo ikora tukabigiramo umugabane izo duhezagira mu buryo bwinshi izo duhamwemu yera nihashimwe izina ryiwe ryera amen amen turahaguruka kugira dusengere hamwe mwene data Rusi ndakwingize uze gusenga mana yizigirwa turagushimiye kubw'ijambo tumaze kumva mwami umwe wese agomba kwisuzuma tumenye umugwi turimwo mwami ungirire ubuntu tugire twese ubuntu mana kugira ngo ijambo ryawe ridukosore turagushimiye mu mwuzuzo w'umutima wacu mwami kubwa rino jambo mwami turazi yuko utatanze amajambo y'ubusa ntiwavugiye ubusa ariko turagushimiye yuko dushobora kukubona mu ijambo ryawe turagusenga ushobore gukosora ubwoko bwawe umwe wese mwana ashobore kuraba kuri wewe ku ijambo ryawe ibyo watubwiye uno munsi dushobore guhuza n'ijambo ryawe tutagomba guca urubanza n'ijambo ariko twe twisuzume niwe duha ubwiza no gusengwa n'ibyubahiro mwami turi bande turaba kuri wewe turagusaba utugirire ubuntu ungirire ubuntu wowe mwami untabare udutabare nihashimwe hashigwe izina ryawe ryera turagushimiye ko watugiriye ubuntu bwinshi ko twashoboye kwakira ijambo ryawe kandi tukaryakira mu mitima yacu ibihe byose tukagira ubuntu bwo kwizera ntidushobore kugenda igihe wari kuratubwira ariko mwami ufise ibyiyumviro by'amahoro n'agakiza kuri twebwe niyo udukosora turabyemera n'umutima wacu wose turagusenga ushobore kumanuka mu buryo bw'inkomezi utugirire ubuntu twese maze imitima yacu yuguruke twese dushobore kuzura amashimwe dushobore kugushimira kubw'ijambo ryawe n'igikorwa kica inkomezi cya mpwemu yera turagusenga turashima izina ryawe o mwami turasuye kuza kandi no munsi n'ejo mwene data agomba kubatizwa turagushimiye yuko ugifise abantu ugihamagara mwami turagushimiye yuko ukiri wa wundi ejo uno munsi n'ibihe bidashira haleluya turagusenga mu izina ryera rya Yesu amen haleluya nta n'umwe azomaramara yizeye umwami ntibishoboka ntibishoboka ni wowe buhungiro bw'ukuri warasezeranye ko uwizera usaba aronka urondera aronka udodora yugururirwa azoronka ibyo Imana yamusezeraniye uri mu kwizera aradodora agashishikara akaguma ngaho gushika bamwugururira naje ndagomba kubahuka gufata ijambo imyitwariko yanjye yose
tu m'écoutes, je veux te l'apporter. Et à ton cœur, toi, ngomba kuyizana ku mutima wawe wewe Mana y'imbabazi. tu es celui qui m'a fait miséricorde. Wangiriye imbabazi, Tu es mon meilleur ami. wowe niwe mugenzi wanje w'ukuri.